ubona wotera n'abantu wotera n'abantu batanu kabikura kwe tudwana n'abantu bashika 10-30 tukabakubita ariko wewe renda kugira ikintu kimwe ubu rero biraheze birarangiye jewe nawe mission nzozikorana je nyine uzi ni kibishe vale je amaze kunkora nico mwino wanyu hasu kunkora ariko cyo kinzi ariko uyu tetse ko sha muzoyibaha ku munsi wa gatanu. Okay, muri management bavuze ko tuzosha dukorana azova hanze aza kuva hanze uno munsi canke ejo tusha tuyishootinga mercredi izoshira rigiyeko usha muzoca muyironka mercredi na vendredi ego ariko murakwiye kugira tuba twasigaye basa pane yuko uwo munsi mutashutinze tutayironka bishitse mu kagwa rumva twa kumaca tuyibona mfite ni kesu y'amatara mu biratugora cyane nge dushootinga bikanka mu mazu amatara ugasanga ntaye hari umunsi dushootinge cyo dukoresha stock ikaba yaheze urumva ngo stock yaraduheranye kesu y'amatara jide zisigaye tugora cyane nka kwikote yacu M Forest mu Carama yes niyo mpamvu